Ku mutumba aho mperereye ku mutumba wa Cumba ivyo kwikingira malaria bisanzwe abena b'igihugu we barabifashe nka nkama narirya leta yaherutse kubarosa imisegetera ubu turiko turatembera mu ngo turabona yuko bose by'ukuri nk'ijana kwijana bose bajya mu musegetera naho atanyambo ibura gahonzi usanga hamwe usanga bariko barayikoresha nk'ibintu byo gukingira amatuta canke gutungiramo inkoko mugana natwe kubw'abaremeshakiyago turagerageza tukabereka akamaro ko gukoresha umusegetera cyo wageneye cyane cyane dufatiye ku mwaka wa 2018 nko ku kwezi nashobora gutora malaria abana bashika 30 ariko ukwezi kwashobora guhera nkaho se n'abana bashika 200 bagwaye ingwara ya malaria nico kinyereka rero yuko ubuye malaria yagabanutse. Twebwe mu kuyikingira turaryama mu misegetera muri mu muti kandi baratwigisha yuko twoharurira no hafi yaho tubaye tukirinda n'injo cankwe ibintu bitegamo amazi kandi bakatubwira n'ukungene tugiye kuryama mu ijoro tworaba yuko twagiza umusegetera nk'uko bisabwa n'amategeko ndetse bishitse n'abana tukavyuka tukaza kuraba ko batoba abana bisambura. Twebwe turi mu gacimbiri umwe wese mu gacimbiri yaherereyemo turiko turatanga ibiganiro ku gacimbiri urabigisha kavuga ati kugira ngo ikishiza cha malaria ngize cyongera kongera kugwira muze muraharura ibyatsi biri impande y'inzu mukure ibiziba biteze mu njo canke ibigopo biba biri hafi y'inzu mwongere mukurikize amategeko babahaye kwa muganga kugira mu musegetera. Uburyo bwo kwikingira urabona leta aho itangiye imisegetera mu gihugu cyose twebwe inyarukere twarashikiriye imisegetera twarayirose hanyuma rero baraduhimirije abaremeshakiyago ko dutegerezwa kuryama mu misegetera ari umuti wica imibu ibihe byose mu ijoro hama kimwe n'abana tugasuzuma neza tukaraba yuko baryamye mu musegetera. Yego ibijanye na malaria ku by'ukuri uko ndabibona ubu ni neza gusumba mu myaka iheze ku kintu kijanye na malaria sinovuga ko caheze 100% ariko ubunya ni neza cyane ko nka jewe ndavye nkuko byari bimeze mu minsi yahera ubu biratandukanye gose kuko nkukwezi kurahera ata muntu wa malaria ndose naho ingwara zindi zoboneka mpimye malaria nsanga atari malaria aca ndamuta kwa muganga. Baraduha ibikoresho byo kuvura ku mitumba abana baki batarakuza imyaka 5 ibiti tubabuza abo tubonye nabo bidahora ko twogira cyo tubarenge kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapime bongere barabe ko ari nkuba bakeneye kuja mu bitaro bamujana kwa muganga mu bitaro. Ibikoresho turabifise na cyane cyane wa mugambi navuga pekadomo wa mugambi wa leta wo kuvurira abana bari munsi y'imyaka 5 mu mihana turaza ku mavuriro tugatora ibikoresho imiti n'ivyo gupima byose n'ukuri turabifise hanyuma abantu rero bari mu kibano mu gihe umwana ashoboye gufatwa isaha yari yo yose umuvyeyi acazana uwo mwana kumuremeshakiyago bitamugoye hanyuma tugaza tukamupima malaria dusanze agwaye malaria tukamuha imiti dusanze atagwaye naho tugaca tumurungika kwivuriro. Mu bintu bijanye no kwikingira malaria mu bene gihugu icambere tubabwira no kuryama imisi yose mu musegetera urimwe umuti wicimiwe ico kintu cambere tubabwira hanyuma tukaca tubabwira ko ari kugira isuku ry'impande y'amazu no kugara amadirisha hakiri kare kimwe n'inzugi iyo bishoboka hanyuma ikindi tubamenyesha yuko no kuja no kwitura umuremeshakiyago cankwe kwivuriro umuntu agifatwa nabyone biri mu bifasha kurwanya malaria no kuvuga rero nibyo birimo ko umuntu agifatwa akibona uko umwana wiwe agwaye cyangwa umuntu akuze baca bihutira kuja kumuremeshakiyago cankwe kwivuriro nibyo birafasha. Bwa mbere nyambere nyigisho nyamukuru umuntu atanga aho duherereye cyambere nyamukuru no kuryama mu musegetera imisi yose uri mu muti hama ikigira kabiri naco nikijanye no kuza turabahimiriza kugira isuku aho babaye cyane cyane kuzibira ibinogo bitegamwe amazi y'imvura
canke gukura ry'amashamba aba ari iruhande y'inzu canke kuza barugara ku mugoroba iyo habwije kugira ngo imibu ntishobore kuronka ingene yinjira. Abantu ntitwumva kumwe kandi ntitubona ibintu kumwe, nuko twese abenegihugu twese twakoresha imisegetera baduhaye ko nta munyagihugu n'umwe adafise umusegetera, tukawukoresha neza nk'uko babidusaba yuko iminsi yose tujyama mu musegetera urimo umuti wica imibu. Izo nizo mpanuro nobaha. Hanyuma no kugira isuku iminsi yose, kuraba neza aho tubaye ko hoba hariho isuku, atakintu na kimwe gihari imibu ishobora kunyegezamo. Ngo nta mwongo uburi sati bidahizwe, ntihabuze nk'abantu ushobora gusanga nk'umwana afashwe canke umuntu akuze yarafashwe na malaria, ugaca usanga batangiye kuzana bya bindi ngo babaroze, ugaca usanga birukiye kuja muri barumenye mu bapfumu kandi ari malaria, bigatuma umuntu aremba canke apfa. Byiza rero n'abantu rero batera kama kwiyongeso boyivamwo bakaca bijukira kuja kwa muganga, ko muganga ni bamenya ingwara umuntu agwaye. Hanyuma nkaca nongera nkatera kamo abari mu ntwaro nabonyene nkuko bama babidufashamo ko bobandanya badufasha, kuko bo bagira amanama kenshi kudusumbya kandi bahura n'abanyagihugu mu migwi itandukanye kudusumbya, ko nabone bogenda bahimiriza imisi yose iyo beganije abanyagihugu mu kubigisha, kuko amategeko nabone barayumva ko ikiza ca malaria tuzogwituza dukurikije izo mpanuro zose duhabwa n'abaganga kimwe n'abaremeshakiyago. Bo kujijuka bakumva neza yuko ingwara ya malaria ari ingwara ikaze kandi ikarira abantu cyane ku isi, bakagerageza uburyo bwose bakagwanya bijya bidengeri by'amazi bitega hampande y'inzu, bakongera bagaharura n'ishamba ryegereye hampande y'inzu, kandi iminsi yose bakama bashigirana ntaryo kwama bajya bamusegetera ibihe byose mw'ijoro. Bamenye yuko amagara ari amazi aseseka ntayogwe, kandi ikindi naco bamenye yuko batikingiye ushobora no gukwegera mugenzi wawe, navyo nyine atari vyiza. Gukura rero bijya ivyo bishamba biri impande y'inzu, mu gihe babikuye bagakurana bijya bijo bijya bipine byaheze, eka bijya binogo bimbyemo amatafari byuzuyemo amazi, kugeza ubunya nta bikihari. Naco gituma rero mu bisinyigisha kamo twabateye ubunya ari nico gituma ari bohora bumva abajyamanama tubaha naziya nyigisho tubaha, hanyuma kugira ati babandanye nkuko bari basanzwe babandanya ico gikorwa, kuko twama twagenzuye buri kwezi ko buri kwezi turagira inama, hanyuma tukagira n'iminsi tugendera ingo, ari naho ituma hajya kiyasho kugendera ingo, tukatiwe turagendera kugira turabe yuko ryasuku bagira impande y'ingo zabo canke ya misegetera twavuga babambe ku ntuze ku bitanda ko babikurikiza.